nimora n'umukama inkuru nziza Yesu Kristo nk'uko yanditswe na Matayo. Yesu ngo ashike Kafaranaumi, umutware w'abasirikare aramwegera amutakambira ati, umusuku wanje ntakiva mu nzu yaramugaye, reka arababaye rwose. Yesu amubwira ati, ndaje kumukiza. Nyamutware amushira ati, mukama, sinkwiye ko winjirira mu nzu, fa kuvuga ijambo na rimwe umusuku wanje akakira. Erega namfise abantuta, ndafise abasirikare bwiza. Mbwira umwe ntigenda akagenda, nabarira uwundi nti ingo akaza. Umusuku wanje namubwira ntikora iki akagikora. Yesu ngo avyumve aratabarirwa, acabwira abari bamugendaniye ati, nanzi n'ukuri ndababwiye, ntawe nari bwasangane ukwemera nk'uku muri Isirayeli. Niho ndababwiye yuko hazova benshi mu buseruko no mu burengero, bagasangira imfungurwa na Iburahimu, Isahake na Yakobo bari mu bwami bw'ijuru. Dushemeze iri jambo ry'Imana. Ingoma n'umutima mweranda. Tugire Kristo, twari dutanguye igihe cy'ubushikiro. Ku Banyisirayeli igihe cy'ubushikiro cyari igihe biteze Mesiya kwaza, cyari igihe barindiriye uwuza kubakurako intwaro y'agaciro. Cyari igihe bagira bati, tuzosuhuka, tuzogira amahoro, tuzogira akanyamuneza. Twebwe Mesiya yaramaze kuza, yaraje, yama yaje, n'ubu ariko araza, n'ubu ahimbaza muri Ukaristiya. Ariko twebwe tugira tuti naze kubera cyo kimwe n'Abanyisirayeli bari bamurindiriye. Hariho ibitwibagiza cyangwa biduhuma amaso n'umutima n'umubiri ko yamaze kuza, navyo si bindi n'ibicumuro bitwibagiza ko Mesiya yamaze kuza. Ibicumuro bitandukanye, harimo kurenga amabwirizwa y'Imana, harimo kubana nabi n'abandi. Ivyo biratwibagiza ko Mesiya yaje kandi yamaze kuza. Arico gituma Ekleziya ico isubira kutwibutsa ibicishije muri iki kiringo ko twokwitegura, dutegure imitima yacu, twitegurire uwo mushitsi ariko araza, azoza kudukiza ako kabi kose. Mwumvirize Isaya ukuntu yavuze ati, kuri urya munsi akabuto k'umukama
kazobona agahimbare n'umunazwa. Ivyamwa vyo mu gihugu navyo nyene bizotera iteka n'icubahiro abazoba barokoze ishano ryatikije Israeli. Kabuto k'umukama ni ukuvuga ni Mesiya. Rero uwo Mesiya turamwitegurira kugira ngo asange tumeze neza, asange twavavanguye n'ivyo vyose bitamezeko bitubuza kumwegera, bitubuza kumwegera muri bene wacu, bitubuza kumwegera mu kibano, bitubuza kumwegera muri ivyo vyose tuba dukeneye. Rero urumva ko Isaya yareka arahura ako gahimbare Abanyisirayeli bazogira, natwe aho gahimbare tuvuga kazotubako nitwashikira wa munsi mukuru wa Noweli. None Yesu nkuko yavyivugiye nawe nyene ati ndaje kumukiza. Iyi ntwazangabo y'umusirikare bavuze ko yari koloneli, yari kapitene, yari generale, bavuze ko ari ntwazangabo. Ico kirakwiye kugira twumve yuko yari umusirikare ahambaye. Agiye kubwira Yesu wanashaka ukwemera ikwari kukirenga. Ni Yesu wenyene aciye aguprograma ukwemera k'uwo musirikare. Uyu musirikare agaragaza kabiri muri Bibiliya, imengaza kabiri. Iya mbere n'ahaba aza gusaba ko Yesu amukiriza umusuku wiwe. Iya kabiri haza intwazangabo, ni hahandi ya ntwazangabo icumita icumu Yesu ku musaraba, ihumye ijisho, amaraso n'amazi agatarukira mu jisho, akacakira. Wa musirikare akaca yemeza agaprograma ati vy'ukuri yari umwana w'Imana, vy'ukuri yari umwana w'Imana. Aha kwa Matayo ni Yesu aprograma ati kuva nakageze sinari bwabone ukwemera Mungu muri Israeli, ariko n'umusaraba yamazagabo niprograma ko Yesu ari umwana w'Imana, ari Mesiya, tugire Kristo. Iyo Yesu yagukijije uravuga ko Yesu ari umwana w'Imana, uravuga ko wakijijwe n'umwana w'Imana. Igituma rero atari bwahinduke nuko yari umusirikare, ashobora kuba yari afite ibyaha byinshi, ashobora kuba yarishe abantu, ashobora kuba yarivye, yararenganije, yarasagase, birashoboka. Yesu agira ati ndaje kumukiza. Ubwo n'uruhande rumwe ati ndaje kumukiza. Ubwo umusirikare akavuga ati mukama, ntibikwiye ko wonyinjirira mu nzu wanje, vugira aho nyene, mva kuvuga ijambo na rimwe umusuku wanje arakira, umusuku wanje arakira. Ariko ku rundi ruhande baratwereka ko n'igihe uyu musirikare avuze ijambo rimwe na twe duhora tuvuga ko igihe ca Yesu co gukora, co kurangura kitaragera. Muga ku musaraba tuvuga ati vy'ukuri yari umwana w'Imana. Mugabo Imana igira ati mukama, ntibikwiye koza iwanje, haracafuye, hasa nabi. Arico gituma igisonga kiza mu bushikiro kugira ngo dutegurire guhinduka. Ntidushobore kwakira Yesu, ntitumwakire ubunyene tugicafuye mu mutima, tugicafuye mu buzima bwacu. Abanza yindiye abe arakorera ibitangaza ahari, ahageze. Mugabo kuri wa munsi azoheze ashike, wa munsi w'akanyamuneza kamuje. Rero Yesu ntacyo bimutwaye kuko
agenda arabona ukwemera buhoro buhoro k'uwo musirikare. Yesu ati kuva ntakaba ubwenzi nanzi n'ukuri ndababwiye n'indahiro barashirako ntawe nari bwasanga ukwemera muri Isirayeli. Amaze guhura n'abantu benshi bamusaba gukira, amaze guhura indiri mugabagiza ati uyu mupagani uyu musirikare aranyemeje arantangaje. Tugire Kristo, tugire Kristo. None twebwe habuze iki? Habuze iki ngo twemeze Yesu? Habuze iki ngo tumutangaze? Habuze iki ngo tumwereke ukwemera dufise uko kungana? Habuze iki? Ko dufise abarwayi, ko turwaye, ko turwaje, tukaba twamusavye ngo twamusavye imisi yose, twaba tumusaba ngo adukize. Habuze iki kugira ngo Yesu akubwira ati kuva ntakagenze sindabona mu ngombe umuntu nka agaragaje ukwemera kwiwe? Habuze iki tugaragaze natwe ukwemera kwacu, tuvavanwe na birya turimo. Twebwe umusirikare n'ahari umukuru nabyo uko biri kose n'agamara Yesu arafise abategeka bakamugambukira, namwebwe nuko nyene. None Yesu niwe yonanirwa no kubwira iyo shitani, niwe yonanirwa no kubwira iyo ndwara kugira ngo ikuveko, kugira ngo igukize, kugira ngo Yesu agukize. Habuze kugira ngo tumwereke ukwemera. Ikibuze si ikindi, ni vya bindi nyene Ekleziya itubwira iti itegure mwakire umukiza, itegure mwakire Mesiya. Ntidushobora kumwakirira umutima udunduhiwe, wanka abandi, usharika abandi, umutima utagira akanyamuneza, bikunda. None rero tumwereke natwe uko kwemera. Yatwemereye ijambo ry'Imana abwiye uyu musirikare, yatwemereye twese, yatwemereye ko agiye kuza. Ndaje ni kuvuga mensina ubunyene n'ejo na hirya y'ejo, ntibigira umwanya. Ndaje ni ukuvuga umwanya wose, ndaje sinevye. Tumusabe natwe atubwire iryo jambo riheza rikaturemesha, iryo jambo riheza rikadutera akanyamuneza, iryo jambo riheza rikarikiza abacu, iryo jambo riheza rigatuma ridukabura tukagaragaza ukwemera. Iri jambo Yesu yamubwiye ati ndaje kumukiza, kuko yagira ati none jewe umunyabyaha, jewe twatanga umunyabyaha ntari umukristu, ko yinza avuga ati ndaje, aciye agaragaza ukwemera. Tugire Kristo, tugire Kristo. Namwe garagaza ukwemera, arabemereye kwaza, agiraze muri Ukaristiya Nyeranda, agiraze mugaragarize ukwemera, mugaragarize ukwemera. Mwereke umutima wawe, mwereke umutima wawe muvuganye, mwereke umutima wawe, mugaragarize ukwemera, akubone, aheze agira ati kuva nakabona sinabwabone ukwemera kumuntu. None dusabire nabo bose bakomantaza umutima, bose bakomantaza umutima, batashaka kugaragaza ukwemera, batashaka kubona aho bari n'ivyo barimo, kugira ngo bahinduke. Tubasabire kugira ngo Yesu iri jambo atubwiye ati ndaje kumukiza, ndaje kubakiza, riheze rishikire bose, rishikire abo twaje gusabira, rishikire abari mu bitaro, abababaye, kugira ngo
baheze bareme Yesu nawe abagaragarize ico gitangaro, abagaragarize ko nabo nyene ari abana b'Imana, ari abana bazotangarira Iburahimu, Isahaki